ijejwe kumenyesha amakuru CNC iramenyesheje ko kuva kuwa 9 Kigarama 2024 iriko ikurikiza urwandiko rw'ingingo zigenga abamenyesha amakuru mu gihe c'amatora zashizwe k'igikumu n'abarongo bimenyesha amakuru bakaba bari mu nama Igitega aho bacijya nino izo ngingo maze bakazunganira hanyuma bakazemeza imbere kuzicira kw'igikumu. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru irashima ko abasarukira ibimenyesha amakuru 60 bari baje muri iyo nama, abashika 59 bashize igikumu kuri izo ngingo. Ivyo birerekana ko ibimenyesha amakuru byo mu Burundi vyiyemeje gukora vyisunza amategeko kugira ngo bitange amakuru anonose neza mu gihe c'amatora yo mu 2025 mu gihugu c'u Burundi. Mu byo biyemeje ro harimo ko bazotanga amakuru atohojwe neza kandi atawegamiye imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Bakaba kandi bariyemeje ko batazotanga ibitigiri bivuye mu matora aho mu bice bazoba barimwo batarosa uruhusha rwo bari mu mugwi seni. Ivyo navyo akaba ari mu ntumbero kutajuragiza abene gihugu mu kubashikiriza ibiharuro bitaratomoka neza. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iboneye akaryo kunegura abamenyesheje ko izo ngingo habayemo agahato mu kuzishira kw'igikumu. Ivyo no guhakana ukuri kandi nibiri mu karangamutima ko kumenyesha amakuru. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iramenyesheje kandi ko izo ngingo zitaje gusubirira amategeko ahasanzwe. Amategeko nk'itegeko rigenga abamenyesha amakuru n'andi mategeko y'igihugu bizoguma bikurikizwa nk'uko bigenda mu gihe gisanzwe. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru irangije imenyesha ko ataco itazokora kugira ngo umenyesha amakuru wo mu Burundi akore yisanzuye kandi yubahiriza amategeko. Murakoze.